ekipe yitwa Madrid buriya ngo abakinyi bariko baragira imvune no munsi baravunagurika buri munsi Folentino Perez nawe asanzwe bari kumwe mu kuyongora ino ekipe yitwa Madrid ubwabo bamaze kubona ko ikibazo kiragaragara ku bakinyi ruvango batandukanye ko baragira imvune bamaze kubona yuko kirava utico kibazo kimeze gute uno munsi turabizi ko presque abakinyi bose batandukanye bino ekipe yitwa Real Madrid bagize imvune aho turavuga bitwa ba Dinelson abitwa ba Militao aba Anthony Rudiger turavuga amazina ba Trent Alexander-Arnold ba Dani Carvajal ba Ferramendi baza hagati mu kibuga amazina atandukanye nagira nuvuga ngo imvune zitandukanye muri ekipe yitwa Madrid uno munsi ngo Real Madrid yamaze go kubona neza ko ikibazo kihari ari kibazo ruvuga ngo kiri kumuki kumu préparateur physique uno munsi ngo préparateur physique ekipe yitwa Madrid yo ifise ngo ntabwo bamwishimiye uwo ari muri squad ruvuga ngo witwa Xabi Alonso ngo kuko uno munsi ukoraba ngo roro yiwe ngo nakora nkuko bikwiriye haba kuri physique ntayikoresha uko bikwiriye haba abaganga batandukanye ama problème atandukanye y'ama blessure cyangwa bakibavunagurika biragaragara ko bitameze ngo rero Folentino Perez ngo ntabwo karanezerwa nibikogwa bikorakogwa na staff ya Xabi Alonso ubwo ikibazo kihari muri ekipe yitwa Madrid nimba ariko yagira imvune tuvuge ko zo ari imvune ziko zirava ku basanzwe bajejwe gutegura imibiri y'abakinyi cyangwa ari ikindi kibazo bavuga ngo cyo kiri muri ekipe yitwa Madrid kubwa nshobora ngo batunaganire ko turabe nimba cyo kibazo cyo bakihari ikibazo cyuko umugore wa Madrid baguma bagira ibintu by'imvune ko cyo bakiva ku mu préparateur physique ari mu mugore wa Madrid ndibuka neza na neza Xabi Alonso asinyishwa nk'umumenyereza mushasha je mu mugore wa Madrid yajazanye staff yiwe muri rusange yaje akora buri kimwe cyose cari cyari ku ntwaro ya Carlo Ancelotti azana ivyiwe ndibuka umu préparateur physique yarari mu mugwi yarari muri uno mugwi wa Real Madrid yaruno Anthony Pintus ariko Xabi Alonso amaze kwashika yarahinduye buri kimwe cyose cyari muri uno mugwi wa Real Madrid akavuga ati jenzanye ivyanje byose ndikwije kugira ngo ntangura n'ivyanje muri rusange do A to Z staff yose mu Real Madrid ahindura azanye yiwe ariko nivyo no kuri Pintus twaragize kuba tuhabona imvune zitandukanye mu mwaka weze kuri Carlo Ancelotti twarabonye ba nka defense yose mu Real Madrid uza gusanga hari gihe Real Madrid yo gukina ukino ata mu defense n'umwe isigaranye atari mu defense n'umwe ifise kubera ko bose bari mu mvune ariko byari bitandukanye n'uno munsi uwava mu mvune yaragerageza kaza iyagaruse mu kibuga nubwo byashika gasubirayo ariko yaramara igihe kirekire afise ibikorwa karakora mu no Real Madrid afise ide karatanga mu bufasha bwiwe kuri no Real Madrid ariko no munsi kuri Xabi Alonso nugarutse urabona ko akiri nkino zibiri zitatu asubiye mu mvune Militao yaragarutse asubira mu mvune ba Rudiger bakagaruka akanya gato basubiye mu mvune ba David Araba wewe asubira mu mvune akiri mu myimenyerezo ataranahabwa urusha rwo gukina umupira nivyo yahawe urusha rwo gukora imyimenyerezo ariko rwarusha rwo guhabwa ngo ashobore gutangura gukina inkino kanaka zitandukanye bikaza kurangira asubiye kugira imvune mu myimenyerezo ivyo byose rero nk'umugore wa Madrid bateza kwicara bakiyumvira ati mbebe ibintu biva kuki ni ubusaza canke ni mu préparateur physique atekara bikora neza nkuko biba bikenewe ko ashobora kubikora Jeff byose rero nibaza yuko Real Madrid bashobora kwicara bakiyumvira kuko ku muzo wa Xabi Alonso ibintu byinshi mu mugore wa Madrid byagiye biranahinduka performance yo mugore yarahindutse uretse yuko baramugure n'abakinyi batandukanye uretse ko guhinduka kwa performance n'abakinyi ibintu by'imvune vyiganze cyane umugore wa Madrid kuko imvune no munsi gageje kuraba n'ibituma Real Madrid kirasubira inyuma uretse ko umumenyeza ari mubi n'ikintu c'imvune kirimo eske bacagaruka bakibaza ati umu préparateur physique igogwa ciwe n'icahe ko akiyaguma asubira mu mvune rega nabo nyene barica bakiyumvira bakaraba n'akarorero ku indi migwi baba basangiye canke baba ko bahurira mu kibuga canke indi migwi kanaka baba bahura nayo uno munsi mu mugwi nka FC Barcelona wari mugubonye to dusanzwe tuzi yuko ikibazo c'imvune ciganze cyane muri mugwi wa FC Barcelona ariko kugeza aho Data Hans Africa amaze gushika mu mugwi wa FC Barcelona ikintu cyambe tango kwigako nibijanye no kuna abakinyi baja mu mvune eske ni kiye kintu gituma abakinyi baja mu mvune reka ndakubwira kantu naguciriyemo yego ubundi iyo ufise ekipe kanaka apara uvuga ekipe yitwa Madrid apara uvuga ekipe yitwa Barcelona n'amakipe atandukanye iyo udafise préparateur physique cyo udafise umukino uvuga usanga ajejwe kuba ategura abakinyi bwabo muri ekipe yawe
biragaragara neza na neza yuko ivyo kuronka umusaruro biba binagoye cyane, kuko no muza gusanga umukinyi kanaka no musa arakoze imyimenyerezo, hari kuza gusanga banashaka kuza imyimenyerezo ruvuga ngo imike cyane, cyangwa gasanga ruvuga ngo ukoze imyimenyerezo ruvuga ngo itanakwiriye. Buriya iyo ukoze imyimenyerezo mike, ivyo biraza ko vyonona muri ekipe, bigasuma banashaka mu mvune, ukaja mu mvune zitandukanye, canke no mu gikoze imyimenyerezo ukayikora mu nzira nyinshi cyane, ekipe kanaka irashobora kuba ibura umusaruro utandukanye. Nimba twabonye ekipe yitwa Madrid yarabaye ekipe nziza twari biko bitandukanye, tukavuga dufata karorero batwaye bikomeje kuri bitatu, ndavuga vya Champions League, ndavuga ngo ekipe yitwa Madrid ifise Zidane ya 2014 2015 yo yacitwara, navuga ngo ekipe se Barcelona banashaka ko 2014 yatwaye na nuno Carlo Ancelotti, yari 2017 nuko bari bafise préparateur physique mwiza. Ariko uno munsi turibuka neza neza yuko novuga ngo uwitwa Folentino Perez na kwitwa Xabi Alonso yaraje aravuga ngo je ndakwa nizaniye novuga ngo abantu biwanje bo muri staff yiwanje. Ariko uno munsi bigaragara ko baciye bavuga ati no mutama Anthony Pintus reka tugerageze ko tunamusora muri ekipe hama tuzana undi muntu utandukanye. Ariko baribagira yuko uwitwa Anthony Pintus ari wa mutama novuga ngo amaze kuba mirakawe kabagabo, kuko imigezi yaciyemo kandi amaze no kumenyero no mugwa Real Madrid, amaze kumenyero ubwo yari umazemo sigito cyane. Urakoze cyane. Uno musi muri ekipe yitwa Madrid harantu zo kubwira experience mutabaramo nari yitwa Anthony Pintus yari Pintus nguge hari mu kajezi keza cyane ka Real Madrid. Uyu mutama uyunye nimba twarabonye batwara ibikombe bitandukanye, préparateur physique yarahari kwa witwa Cristiano Ronaldo igiye twara amabarondo, igiye twa uno Kamusta Benzema, abo bagartebe abaruka Madrid, ba Toni Kroos, amazina ruvuga atandukanye yose yarahari kuno mutama niwe kana bakoresha imyimenyerezo itandukanye. Wadavuga ngo umutama yitwa azukizana ko witwa Xabi Alonso aravuga ngo ndazana staff yiwanje, ariko staff yiwawe mbega imaze kushika he, imaze kugera ku rwego rumeze gute? Wowe wiviriye muri Leverkusen iguteye amanyamo twara ku gakombo utsinze imigwi komakomeye udasinzwe rukino na rumwe muri Bundesliga, uce wibona yuko ivyo byose bibe bihagaze neza canke ngo bimeze neza. Nivyo préparateur physique wiwe nimba bavanye mu mugwa wa Bayer Leverkusen yarakoze vyiza cyane, ariko karukura effectif yari afise muri Bayer Leverkusen uri kwa ni yasanze mu mugwa Real Madrid, uri kwa Bayer Leverkusen na Madrid hari tandukaniro rinini cyane. Uje mu mugwa ukomeye ukuze, uje usanze ivyari bihari byose, kanasi ndabona kwigiye ko kugira ngo bigufashe kuronka experience, kuko uje mu mugwa gusumba ni ryambere uje mu mugwa nk'uyo byose urahinduzanya ivy'iwawe. Burya experience nasanze ari cyo kintu nyamukuru kiba gifasha na cyane cyane ibintu vy'imigwi kuranyumva, kuko ndagarukana akarorero na cyane cyane kuri no mutama Hansi Dietafric. Hansi Dietafric yaje muri FC Barcelona, ubwo mbere na mbere n'ivyo sintikovuga ati ngo yaje nka mushasha kuva na kare yagaragaje ukunda kunda FC Barcelona, ndetse n'indoto ze ko yifuza kuzomenyeza mu FC Barcelona, ni indoto yamye afise mu buzima bwiwe. Kuri Xavi Hernandez FC Barcelona ntikiragenda neza, biravugwa ngo cyane yuko FC Barcelona umwanya bashobora guhindura umumenye Hansi Flick araza kwera no mugwi kugira ngo arabe ko vyokunda ko bamuha umwanya aze kumenyeza no mugwi. Yagumye hafi ya FC Barcelona ikurikana kenshi twaramubona hariya Imondwiche mu gihe FC Barcelona kirakina, yaje kuraba urukino rwa FC Barcelona arabati ikomeye abakinyi bameze gute, akarabati mbese FC Barcelona impamvu kiratsindwa biko biva kuki, aragegeza arabasangana ibintu vy'imvune, azana staff yiwe yongera nayitegeka gusuzuma abakinyi ivyo bafungura no kuraba amenyo yabo ko eske kwa komeye ameze neza, ko asya inge bafungura neza mu buryo bwiza, n'ubwoko bw'inge bafungura ko ari izanja zibakomereza umubiri, zibakomeza amagufa. Uri kurumva ivyo ni bimwe rero udafise experience mu bumenyereza navyo ushobora no kwiyumvirako, ushobora kubigira. Amenyeza nka bazavi nibo bigira, ntibo kwiyumvira ikintu nk'ico. Xabi Alonso nibo ushobora kwiyumvira ikintu nk'ico. Xabi Alonso abayumva yuko icaje gukora ni kumenyereza abakinyi no kubategeka ati ngomba ikintu kimeze uko. Real Madrid yamaye uburenganzira bwo gukora ico niyumviriye, ntegezo gutanga itegeko rimeze uko kugira ngo bishobore gukunda konza gutsinda izo nkino, canke abakibategeza kumenya ko je ndi chef wabo aje ntanga itegeko rya nyuma. Ariko kibagira ko bwa mbere na mbere amanza kubaka vestiaire, umubano mwiza n'abakinyi, ico ni cambere. Akamanza kumva ko ategeza kuba umuvyeyi wabo, ico ni ca kabiri. Rero umuvyeyi mu buvyeyi harimo vyinshi. Umaze kuba umuvyeyi umanza kwiga ati eske umwana wanje ko guma gwaragurika ntajyama mu musegeteri, ibi bintu bikubiva kuki ntajyama mu musegeteri.
buri kanya guma gwara malaria utegeza rero kwiha hole ya buri joro ryose umanze ukaja kuraba umwana wawe ko ajyamye mu musegetero atajya mu musegetero ukamwegerezayo ukamusha musegetera kugira imibita mujya ntagware malaria kuko uramubabaye rero Zabi uno musi abakinyi baguma bavunagurika nta n'umusi turumva ngo Zabi Alonso ngo eka ariyumvira kubijanye na préparateur physique wiwe afise uno musi ese ko yo bari we mwiza canke mubi uno musi bafise canke ikibazo c'abakinyi kuvunagurika go higaza ntiturigira tuvyumva kuri Zabi Alonso rero iyo ngingo rero ariko gufatwa na Zabi uno musi tuko twumva umengo igomba kwifatirwa n'uburongozi bwa Real Madrid afise witwa préparateur physique yitwa Ismaël Kameforte yego hari ikintu uvuze gikomeye cyane canke turavye izina rya Zabi Alonso ukuntu bano musi karagerageza ko karigenza muri equipe yitwa Madrid buri yari kintu novuga ngo kiba kinakomeye cyane kuva muri equipe ya Bayer Leverkusen kaja muri equipe yitwa Madrid haba ari tandukanye novuga ngo bitari rito ubundi nimba maze kubona mu buzima butandukanye bwana Houston iyo ufise umereza kana kandi ugafise umuntu akazakugaya nivyo uza kumuha ntabwo yigera abishima na rimwe bisigura ko n'uwitwa Ismaël Kamfondo no musi yoshobora kuza kubwira Vini Junior ati kora imyimenyerezo kuna kuriya wowe Rodrigo kora kuna kuriya wowe Kylian Mbappé rote kora mu nzira zindi na ziriya wowe Anthony Rudiger kora mu nzira na ziriya ariko dusanga wa mukinyi cyangwa wa mukinyi kanaka aragaye izina rya Ismaël Kamfondo akavuga ati mbega wewe Ismaël Kamfondo ufise CV imeze gute mu vy'umupira w'amaguru anizera yuko agenda madukura n'abantu mu rwango batandukanye barankora imyimenyerezo ba Pintusi n'abatandukanye wowe nta kinoza wongera kuco naringize iki narifise muri equipe yitwa nde Real Madrid acukiza mu no muzi rwa tuti rero twanumvise izina rya Folentino Perez Yatoye yavuze ngo agomba vyifatire mu ntoke avuge ngo nimba Zabi Alonso muri equipe ya Madrid ariko izina rya Ismaël Kamfondo wewe ateza ko karahinduka muri equipe tukazana undi muntu atandukanye rero izina riko riraza rega Folentino Perez we yamaze kubona ati ibintu ntabihagurukira kare amazi ararenga inkombe izina rya Anthony Pintus Houston muri ryo zina rishobora kugaruka muri equipe yitwa Madrid eske bogarukana Anthony Pintus kaza kuba préparateur physique yo wari nzira yo kubona equipe ya Madrid garuka muri dabe byabo vyiza rega urabona mu buzima bwawe waramaze gutanguza projet kanaka iyo projet imaze kugutwara dufate nk'imino zigira nka zitanu uri kuranyumva imaze gutwara imino zigira nka zitanu nivyo aho ntaho urashika kure cyane ariko ugasanga aho watanguriye naho ugeze vyofuma aho ugomba gushika naho urashika ariko aho watanguriye naho ugeze biratandukana ari tandukanira hofuma naho ugeze no munsi rero kuza gutangura gushasha ngo kurondera umuntu udafite icizere cyane ko ashobora kuguha kumbure nibisumba ivyo wari ufise wofuma ubona yuko nimba hariho umwanya wo kugumana uyo cyangwa nimba hariho umwanya wo kugarukana wigeze guha n'ibiharuro vyiza nubwo bari umwaka umwe canke imyaka ibiri wokora ivyo nyene je kuri Real Madrid kuza kugarukana Antonio Pintus yashoboye kugira icyo bafashije cyane nimba baratwaye UEFA Champions League ya kuri tatakurikirana bagatwara La Liga bari kumwe n'uno Pintus nimba baragize sezo zigera kuri zibizitatu batavunikishije abakinyi nkuko bikubiragenda uko uno munsi bimeze byo bari vyiza cyane kumugarukana kuko wowe baramuzi bazanye umuntu bazanye umuntu afise experience bazanye umuntu afise ico yigeze kubafasha mu bibazo no munsi bako barahura navyo rero kuzana Antonio Pintus byo baviza cyane ku mugwa Real Madrid gusumba kuza kugerageza undi batazi rero kuzana uwuzi aba ari ikintu ciza cyane mu mugwa wawe je nizera yuko Real Madrid kuzana Pintus ni ikintu ciza kumbure tubashaka kubona impinduka kuri no mugwa Real Madrid kubijanye n'ivunagurika ry'abakinyi bishobora kuba ari nagabanuka hari nuko muri equipe yitwa Madrid ngo witwa Anthony Pintus ashobora kuba aragaruka kumenyereza canke akaza kuba agerageza kuba akora ibintu vuga ngo binatandukanye kugeza muri kano kanya twivira ku izina rya Anthony Pintus akandi kwinjira ku izina ruvango rya Nico Scrobage ngo nayo ni izina bwana Houston ngo rishobora kuba muri plan z'uwitwa za equipe ya Madrid zo ko zategwa rivuga tuti buriya ni babaseke abarondera nako turabona ko Nico Scrobage yoba mu bakino uvuga ngo ashobora kudufasha izina rya Nico Scrobage kuva muri equipe ya Borussia Dortmund baramuzi twavuze katezi iwe twavuze ubushobozi bwiwe twavuze ukuntu asangwa kina eske irino zina ryoshobora kuba riza rigafasha equipe yitwa Madrid ko twavuze bitandukanye ko Barcelona yagenda kanakina kanarunka ibanza kubgawe yoba ari inzira nziza baze zina muri squad ya equipe ya Madrid Real Madrid kuza kurondera mu defenseur ni ikintu kiri mu migambi yabo cyane nyamukuru
kubera ko kugeza uno munsi Real Madrid muri bimwe bituma umugwi utari kuritwara neza na defenseur sinziza cyane. Nivyo baragiye ku isoko ry'Uganda nigurisha barazana abakinyi nka Badini Hodgson, baragura ba Alvaro Carreras, barazana ba Trent Alexander-Arnold, ariko no munsi babana ko imvune zigaruriye defense yo mu Real Madrid. Ba Trent Alexander-Arnold bari mu mvune, Badini Hodgson nawe nyene n'umukinyi aguma aja mu mvune buri kanya, ariko na Eden Militao nawe nyene yasubiye kuja mu mvune. Bafise umukinyi nka Antonio Rudiger nawe nyene no munsi aguma yigira mu mvune. Wowe waranakuze hariya. Je navuga ati rero umugwi wa Real Madrid ahubwo ico babuze cyane sikumva ngo ba defenseur ntabahari barahari ariko ikibazo cyo kirakora kuri no mugwi wa Real Madrid ni imvune ziko zigaragara kuri bana bakinyi buno mugwi wa Real Madrid. Hama ikindi naco nibaza yuko Real Madrid atari kajoke atari wo ahigwaye si inyuma. Yego inyuma naho nyene ari mu bihe bitari vyiza cyane ariko ivyo bihe bitari vyiza Real Madrid irimo mu ruhande rw'inyuma nuko bakinyi baguma bisanga mu bibazo vy'imvune. Rega niko yoza muri mugwi wa Real Madrid akasanga wamumenyereza wa fitness atareka bitwara neza nawe nyashobora kwisanga mu mvune. Eske tuzoguma tuvuga ngo Real Madrid ni yari mbi ngo nyuma ni ameze neza ahubwo inyuma abakinyi barahari none no musofise Alvaro Carreras ushaka kumukisha muri axe kandi akagubira vyiza ndetse no ku ruhande kuri urwo ruhande nyene mukinisha mu Alvaro Carreras nk'umu alfabeki kubira ibubamfu hari Alvaro Carreras hari Uno Mendy hari nono navuga Fran Garcia akiyaga kuri batatu. Garuka muri axe centrale wafise Dino Hodgson ufise Antonio Rudiger na Eden Militao. David Alaba wewe nawe nyene ibintu vy'imvune vyaranamwitwariye wowe banavuze ko ashobora kubana mu banamusohora. Wafise na Raul Asensio umwana ubona ko yayigize kuba agira season nziza cyane mu mwaka wa hera ariko uno munsi ubona ko ibintu ibihe vyiwa arimo atari vyiza cyane ariko urabona ko agerageza gukora ariko hari ukuntu umupira utari kuramwemerera gukora ivyo yifuza gukora. Hari ukuntu n'umumenyereza afise atabwa bushobozi afise bwo kudugiriza urugero abakinyi ntavyo muri wo uri kuranyuma ariko kandi ku ruhande rw'iburyo bafise Trent Alexander-Arnold ndetse na Dani Carvajal nabo nyene bisanga mu mvune. Eske iyo defense yose aba defenseur bose Real Madrid ifise ni babi cyangwa ikibazo cy'imvune nico gituma tubona nkaho umego Real Madrid kwa inyuma. Je bavuga ati rero niko ashobora kuza mu Real Madrid asanze bamumenyereza adashobora kumufasha kugumana gwa rugero rw'afise canke nibwo vyoshika rukagabanuka nafise umumenyereza ashobora kumufasha kumudugiza urugero nawe nyene ashobora kuza akaba mubi canke nawe nyene ashobora kuza agatangura kuja mu mvune kuko umumenyereza wa fitness nawe nyene sikirenga mu Real Madrid. Ese tuzokwama tuvuga ati ngo Real Madrid ngo inyuma nayo ifise ngo inyuma haragwaye ariko uravuze ikintu kivuga ngo ubundi ngo equipe ya Madrid ngo afise akiye batandukanye avuga kuri nimero 3 afite witwa Fran Garcia afise Alvaro Carreras barafite izina novuga ngo lizu kwizina novuga ngo rya Ferramendi waza mu mutima defense ka office izina rya Eden Militao ukaza Antonio Rudiger Raul Asensio Dini Resene ukatwitwa David Alaba ariko no muzi twarawibonye bwana Houston yuko inoso zikararangira muri equipe yitwa Madrid dushobora kubona amazina mwamwe ashobora gusohoka muri equipe ya Madrid aho turavuga David Alaba turavuga izina rya Antonio Rudiger nawe ni izina rishobora kuba ryosohoka muri equipe yitwa Madrid kuvuga ngo Real Madrid yosigara ifise abakinisha kuri batatu. Aha turavuga witwa Dani Rosen, turavuga Raul Asensio, tukavuga n'uwitwa Antonio Rudiger. Eske ko numvise ko uravuga ngo hoba mu bakino vuga ngo batandukanye boshaka kugira imvune ubwo ufise amatsesha kuri atatu Eden Militao kagira Dino Rosen na Raul Asensio boba Antonio Rudiger Rudiger namuvuze ko noshaka ko ndamukuramo muri season za kurarangira ibintu bitwa David Alaba umugihe bashaka kubatongezwa amasezerano ubwo equipe yitwa Madrid yifuza gutwara Champions League equipe ya Madrid yifuza gutwara vuga ngo La Liga Super Coupe kombe c'umwami ifise aba defense kuri batatu hari ibintu batagupresenta kuri scène internationale kavuga ngo yoshaka kuba iva kugenda kwa kuri batatu Dini Eden Militao na Raul Asensio ubwo ni coach Robert ryo barizina novuga ngo ryoba niba ryo barikunda ko twumvise bari bakeneye aba William Saliba yego bakonate amazina vuga atandukanye ashaka kuza na Marc Guehi yaravuzwe mu mugwa Real Madrid yaravuzwe mugana nasabye ikinyamakuru ku munsi cyo ngo Marc Guehi muri Madrid bayamaze kwiva mu isoko ryo kumuronde yego ariko no munsi Robert je ntashobora ko yongera mu nguvu za Real Madrid yusto tabeshanye uraze ndakubwiye ikintu kimwe bwana Ridic Real Madrid yuno munsi simbi ngo korebuza abakinyi oya Real Madrid nimbi ko umumenyereza atarugera afise guhiza go gushobora gufasha no mugwa Real Madrid mbese Real Madrid yo mu mwaka weze ya Carlo Ancelotti ni yuno munsi ni yahifise abakinyi beza yego ni yahifise abakinyi bakomeye beza no munsi Real Madrid nifise beza ariko mu mwaka weze Carlo Ancelotti ntigeze gusaba ngati
ngo ngomba umukinya kina muri axe central Yeah, yavuga ati ngomba umukinya aca mu bubamfu umwafuback kugira ngo ndaguhe ibikombe bigira kuri bibiri Yes. ndaguhera liga nongere ngo nenda kuzana UEFA Champions League ariko abakinnyi nabo bigeze bamuha yifashije banditse ba Raul Asensio na Rudiger nuko tuvuye muri Casia haranageze n'igihe dusanga abadefenseur nka presque bose bagize imvune haza gusigaye izina rya Antonio Rudiger avuga ati reka tugarukane Raul Asensio na nuwara namuzi ukagira FC Barcelona igatsindwa urukino rwo gusubiriza rwa El Clasico na Real Madrid no musisi bifise igikombe cy'umwaka weze cara liga kandi atabakinnyi yari afise nikora aba batsinze match arero tu rero no munsi Jesse mbona ngo Real Madrid ngo igwaye ngo mu bakinyi kintu kijanye n'abakinyi nta kibazo je nakibona mu Real Madrid kuko nta mukiyi batazanye aho twabona Real Madrid gwa none SK defense yari nziza mu mwaka weze sino ya Antonio Rudiger na Raul Asensio be twavuga ati ngo hamwe Eden Militao yogaruka narabaka akagaruka Madrid muri axe central izo meze nezikomeye gusumba saba nyine n'umunsi twavuga ko badakomeye yes SK urugero Federico Valverde yarafise mu mwaka weze twita ko ari mwiza niko karatanga no munsi none tuja kuyumvira ngo Real Madrid ngo yakwiye kurondera ngo umukinyi w'umumiri ngo hagati mu kibuga ba Ferran Mendes tari beza cyane ntibazanye no munsi ba Alvaro Carreras siho bari ntibari hajya ego nivyo Alvaro Carreras wo rugero rwa naduze Trent Alexander-Arnold uno munsi ntari ngaho mu mugwa Real Madrid nibaguze ba Franco Masatuno kugira ngo baze gufasha no mugwa Real Madrid batanga ibaro byiza mbere wanashaka naguciriyemwo Real Madrid ko no mwaka yari yagiye ku isoko irondera cyane cyane abadefenseur kuko barabona ko umwaka weze abadefenseur bababuze cyane waza amafaranga Real Madrid yakoresheje mu kugura abakinyi kugira ngo bashobore kuronka umusaruro mwiza muri no mugwa Real Madrid n'amafaranga atari make mbese umusaruro kutariko uraboneka ikibazo kiri he tutanga turaba karorero mbese muri Barcelona bakoresha amafaranga ganiki mbe Barcelona ni nziza ko abakinnyi ari beza cyangwa ni nziza ko umumenyeza ari mwiza je muri Real Madrid rero kubitari nziza no munsi je sinisunga ngo abakingo nibo bakine mu Real Madrid oya habwo urugero rw'umumenyeza niko rukenewe kuduzwa ubufasha bw'umumenyeza nibwo bukenewe cyane mu Real Madrid gusumba uko twobona abakinyi kuko abakinyi barahari bashaka gufasha mu Real Madrid kandi bakitwara neza ufise abasatirizi nka Mbappe ufise nka Vinicius Junior inyuma ufise nk'aba uno aba Alvaro Carreras ufise na Tchouaméni ashaka kugaruka inyuma kugufasha muri axe twarabonye hakinishwa kandi agatanga ibaro vyiza ufise Badin Odrisen ufise Antonio Rudiger ufise Raul Asensio eski washaka n'abandi ba defenseur bashaka kugufasha kugira ngo twari ibyo bikombe Real Madrid rero simbona ngo igwaye ngo kwenda afise mu defenseur mwiza no aba defenseur barahari no twita ko ari mwiza ashobora kwashika urugero rwiwe nirumere kujya twarubonye yarutanga mu mugwi wa Borussia Dortmund ubundi je akanonora nongera ko Houston yego witwa Carlo Ancelotti niwe nabivuze neza navuga ngo arakeneye abakinisha kuri babiri uno musi muri equipe ya Madrid hari bazo bamaze gukora kemura ivyo bibazo nukuzana twa Alvaro Carreras kuko bari bazi ko inyuma yo kuba babura izina rya Marcelo Vieira atawundi mukino uvuga ngo bigeze baronka ameze neza ashobora kina kuri ya poste kandi akakinamo neza ivyo bazi izina rya Fran Garcia barazana izina navuga ngo rya Ferran Mendy mugabo vyagaragara ko banashaka kokiyotse kuri babiri hari ivyo bavuga ati Fran Garcia nivyo n'umukino mwiza ashobora kuba duga mugabo ivyo kuvuga ngo agaruke biramugora Ferran Mendy nawe akamushima bakavuga ngo ni wa mukinya ati kuzibira mugabo ivyo kuduga wapi uno musi Alvaro Carreras nivyo ikintu akomeye ko arakomeye cyane cyane ruva ku ruhande rwo kugira kugutera amasantre agafasha abakinyi kugenda ku mpande nka Vini Junior ariko nanyo byo kudefanda ntabwo nuvuga ngo ari kirenga cyane ariko biragaragara ko na ba Marcelo Vieira bo bugabo nabo nyene ntabwo bari bakintu uvuga ngo bari bagize ikari bakomeye cyane kuba byo kuzibira none gasha mukinyi yaje akagufatira umwana yakunaniye yitwara Lamine Yamal uvuga ati byo kudefanda ntabyo ashoboye ariko sico kimwe n'izina ngo nka Ferran Mendy kuva ngo Ferran Mendy nawe n'umukino uvuye yarazibira mugabo akafise ibibazo bikomeye Carreras yaje nka solution y'ibibazo byari biri mu mugwa Real Madrid kuko nimba hari ibibazo byari mu mugwa Real Madrid hari ibibazo na cyane cyane bivuga yuko babuze umukinya ashobora kuza agafata umwana yitwara Lamine Yamal ariko bibuka yuko Alvaro Carreras muri Benfica yamufashe ku by'umwana atanyiganga baza kumugura kanukiro gwe rwa mbere rwa El Clasico yitwaye neza cyane aramufata ese ko umuntu wavuga ati mu bijyo bya ati mu bijanye na defense ntashaka aragufasha mu Real Madrid waje kugutorera inyishu y'ibibazo wari ufise wewe ubundi twabwiye ko turavuga tuti Fran nako witwa Alvaro Carreras numukinyi mwiza vy'ukuri twemereye neza na neza ari naco mpamvu nakunda ndavuga ngo umwaka uheze nta zina giko kuri fise nibwo tatugiza bari bafise ariko Fran witwa Alvaro Carreras yaraje hama mu mutima defense bari bazanye witwa Denis Rosen
ariko ikibazo cyo kigaragara bavuga ngo nivyo yaje mugabo hari undi mukino umwe yubasigaye bakenewe. Je ndavuga ngo nanje kuko ariko no munsi muri equipe yitwa Madrid ikintu cyo kigaragara kisumba kinakenewe cyane nimba wifuza gutwara ibikombe bitandukanye. Nimero 3 baramurose, kabiri baramurose ndavuga Trende, umutima defense baduruse Dinilson mugabo birava ko bakina undi mu defense kandi banamukeneye kugira ngo doshe kuba kuruzana nabandi bakiye kuko buriya muri equipe ya Madrid nta mu defenseur yovuga ngo adakotera igituta abandi bakidefenseur ba equipe ya Madrid tuvuga ngo mbega Dinilson we niwaza kuba ugira akabazo cyangwa niwa utari kurigenda neza ninde zo gukankamira nko twabonye Sergio Ramos karahari n'umusi mbega witwa Demeter akakankamira Dinilson uza gusanga atakiro kihari rero nivyo bamukeneye ego nuwo niko short back ashobora kuza ariko nta bushobozi afite bwo gushobora gukankamira aba defenseur bazoba hasanze nta uhari nivyo mugabo hari ukiyamata kugira karuka ka experience kandi muri equipe kanaka kugira ugura umukinyi ubugura umukinyi kugira ngo kubera ko muri squad yawe biye bigaragara ko hari abakinyi ufise mugabo badafise karite nk'izabandi bakinyi uvuga ngo bafise muri equipe buri kuri yakiniramo reje kwa Real Madrid ntakubeshe neza twemeye neza bafise Xabi Alonso mugabo nawe nyene barashaka inkarire mashe kuri zibiri kugira bashe kuba bagira equipe nziza sinovuga ngo kuri imbere kuko imbere ho barafise abakinyi beza twemeye neza ufise Kylian Mbappé ufise Vini Junior ufise izina rya Brahim Diaz ufise amazina atandukanye ba Fede Valverde hagati mu kibuga mugabo barakeneye nimero 3 mwiza nako nimero 8 mwiza barakeneye mu defenseur mwiza mugabo kuzundi poste ndavuga ngo equipe ya Madrid na Xabi Alonso no munsi ivyo ukemura neza nanico kwitwaza cyane mugabo uko biri usagomba kwene kubaka equipe barakeneye badakisha kuri babiri nka nimero 8 mwiza na nimero mvuga ngo wo mutima zivuga ngo defense mwiza kugira bashe kubaka equipe nziza erega ridi nivyo Real Madrid twoshobora kuyagiriza ubukeha canke ubukene bw'aba defense canke ubushobozi buke bwa defense y'uno mugwa Real Madrid kubera yuko ugegeje kuraba ni nkino nke Real Madrid igira clean sheet ntezibaho nivyo kuri Sevilla basinze 2-0 ariko subira inyuma mu nkino zitatu zaheruka zikoze yakino no mugwa Real Madrid basinze ibisindo bigera kuri 3 muri Copa del Rey ka Talavera ariko kababonyemo ibisindo bigera kuri 2 ivyo Thibaut Courtois yarakoze ibishoka vyose ariko biza kurangira bamonyemo ivyo bitsindo ongera ugaruke bakina na Deportivo Alaves yababonyemo igitsindo barayisinze 2-1 ariko yababonyemo igitsindo City yo yarabatsinze Celta Vigo yo irabatsinda Atletico nta gitsindo babonyemo kuko kanatsinda na Atletico defense yayo wamengo eri muri blague abwo attack yayo wamengo nta gituti kiratera ko no mugwa Real Madrid ariko vyarashitse iraronka ayo mashoot on target bagiye ko batabagwa no munyezamu wabo mwiza cyane mu bihe ndavuga ati boko ivyo urashobora kuba ubishinja defense y'umugwa Real Madrid ko atari nziza kwitameze neza ariko iyo defense twite kwitameze neza niyo yakoze tubona yuko niyo yakoze umwaka uheze tubona yuko twamaze kuba tubona undi Sergio Ramos mu mugwa Real Madrid aho cyane twavyerekeza umwana kiri muto ndavuga Raul Asensio performance atanga umwaka uheze kuri Carlo Ancelotti yari performance nziza ituma tuvuga ati gabundi turafise ikize ko tugiye kubona undi Sergio Ramos mu mugwa Real Madrid avuye muri Castilla suko hari kumwe na Antonio Rudiger nivyo Antonio Rudiger we tushaka kumwagiriza yuko ari karanasaza karanakura bigoye cyane gushobora kumwizera muri sezo zigera kuri 3 zikurikira ziri imbere mu mugwa Real Madrid ariko Real Madrid nyene yaguze na Dean Hodgson ariko no Dean Hodgson nyene gufashika mu mugwa Real Madrid hari tumwe mu tudefo nivyo no mu defenseur mwiza arakina igihugu equipe seruka y'igihugu ya Espagne La Roja yavuye muri Panama mfaka akora ibihe ari mu bihe vyiza cyane byatumye na Real Madrid namushimira musimbani wabo ariko garuka muri Real Madrid eske Real Madrid ntishobora gutsindwa ifise wa Dean Hodgson twavuga ati bazana mwiza nitsindwa yagarukanye wa Eder Militao atamvuna afisa ari ameze neza fit 100% nitsindwa mu kibuga hariho baba defenseur bose twavuga ngo ati babaye beza tubonamo na Sergio Ramos ndavuga ba Raul Asensio eske na mumenyereza ariko akora iki kubafasha kugira ngo baduze urugero umumenyereza ariko akora iki urugero twabonye gwari ufiswe na Dean Hodgson muri za Panama ndetse no muri equipe nationale rugume kuri gwa rugero nye canke kanatsinda yongera na ruduze rurushirizeho umumenyereza ariko akora iki jemba mona rero mu Real Madrid ego nivyo mu defenseur w'izina rakene kubizina rya Raul Asensio yacari hasi uno
Antonio Rudiger ariko aranasaza asa n'uri mu uyu ntasizo nka zitatu zigaje asa n'uri ku musozo ariko ushobora kuzana no mu defenseur w'izina ugasanga nawe nyene nta mukinyi atagira saison mbi nta mukinyi adaca mu bihe bigoye eske nivyashaka kaja mu wow niko Shotbeck niyaza mu Real Madrid ibihe bigoye bikamucako Xabi Alonso urafise umumenyereza wo mufasha kumudugiza uguruge cyangwa kumugarukana icizere kugira ngo ashobore kugarukana urugero rwiwe gwiza yahozeko canke aduze urugero rushirizeho kuduga gusumba ubwo yarafise muri Borussia Dortmund jemba bona re mu Real Madrid ego kuza mu defenseur w'izina risumba aba basanzwe bahari cari kintu ciza eske nawe urafise umumenyereza azoshobora kujera canke gufasha uwo mukinyi kugira urugero rwiwe rugume kuri rwa rugero rwiwe nyene gwiza rwatumye mu